byatanguye biryoshye cyane tumaze kuronka abantu benshi baje bavuye Zimbabwe, Kenya, muri Hollande, muri Belgique, Amerika, nabonye n'umuntu avuye South Africa, urumva baje bari benshi na ambassadeur wo muri Hollande ari ngaha, akaba hari abandi bantu benshi biteka, ariho yaga Burundi on the map nabo bari ngaha gusa ntiturababona kuko baguma binyegeza. Hariho Visit Burundi, Akeza Danet, Sanamu Media, hari abantu benshi cyane ngaha. Twaba twatambwiye reunion 257 kugira duhure kuko turi Abarundi, twahora duhura rero muri Amerika mu states atandukanye, ubu tuko twabikora mu Burundi kugira abantu ba Visit Burundi, ikindi naco kugira bazana amahera mu gihugu cacu, kugira duteze imbere economy yacu, batanga ubuzi, bapanga amazu, gusa baraba igihugu cabo. Hari abantu benshi batinya kuza mu Burundi kuko atabagenzi cyangwa abantu bari ngaha mu Burundi. So twebwe rero tuko turashaka kuba tubereka path cyangwa iyo nzira, tukababwira ati nimuze turafise ibintu ngaha tuko turakora, kandi muri abantu mwizera kuko muramaze kutukurikira iyi myaka yose indwi tumaze turiko turakora ibikorwa. Ku mazina nitwa Jinel Nimenya, nkaba ndi Umurundi, navuke mu Burundi, ariko nkaba mba muri USA, nkaba naje mu Burundi kwifatanya na reunion 257. Buri mwaka irifatanya n'Abarundi bumwe twashoboye kugira tuze mu Burundi kwizihiza hamwe n'abandi Barundi ngaho. Maze indwi zibiri ziri mu gukwira. Naragiye mwihiganwa ya Miss Burundi USA 2017, Imana yaramfashije ndayitsindira, wari umunezero mwinshi, nize byinshi, hama nyene birampa inguvu kugira nkora ikintu, nkaba nza no mu Burundi kugira nige ico nofasha Abarundi nico nanje no kwifashisha n'igihugu canje. Numva ndyohewe cyane kubera nahuye n'Abarundi benshi, duhora duhurira ku social media ariko ntari bwabone ku maso ku yandi, rero kubona uyu munsi twahuye tukayaga biraryoshe cyane, umunezero ni wose. Event twagotse kubera irugurura ayandi ma events turiko turategura mu kintu cyitwa the Burundi reunion. Urumva iyi ni event ya mbere yitwa Karibu Night, turiko turabakira karibu mu Burundi kuko benshi bamaze iminsi 3 canke 7 bari ngaha mu Burundi. So turafise ayandi ma events ariko turiko turategura mu ndwiza, turafise tour kuri ADB api ya kera, aho ni kuwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu turafise tour tuzogenda Igitega gatembera kapitale ya politiki y'u Burundi, hanyuma kuwa gatanu turafise conference turiko turategura na yaga Burundi. Indwi ikurikira tukaba dufise tour kuri Ntare House kuraba ingene inzego zacu aho zikorera, ibyo bakora n'ibindi kabazi bazo, hanyuma tukaba dufise event ya nyuma ikazoba kuri Kiriri Garden Hotel yitwa Diaspora Gala. Ikintu ca mbere je novuga je niko ndahunga Amerika, so nahora mba hanze ariko ndi mu Burundi ndiko ndahunga, abantu benshi bariko barapfa. Uburundi rero abantu hariya hanze bumva yuko hari nyene ahantu nyene mu kirere, ahantu batatahura kuko
hariho mu mamedia amwe cyangwa kuri Google bararaba babona ibintu bibi ariko bakabona twaba tuje mu Burundi gafata ibintu byiza turiko turatembera turi mu mahoro urumva ntabyo batahura ingene kuri Google cyangwa abantu bo hanze bavuga ibintu bibi natwe tukaguma tuza turi benshi so urumva abantu rero bashaka kuza bahabone bahatembere gusa nyene babura babantu nyene bizera nka twebwe kugira bashobore kuvuga ati ninagenda mu Burundi ndafise abagenzi cyangwa ndaza abantu bashobora kunyereka ahantu ntazi. Ku mazina nitwa Vika Nimenya nkaba mba muri state ya Arizona, United States of America. Chambere kinkundisha Burundi, it's the people here barakundana n'urukundo turasangira tukaryoherwa. It's always good vibes to be in Burundi. Twamye dukora reunion 257 mu states atandukanye muri United States of America. Tuje tuvuga ati uno munsi uyu mwaka dushaka ko reunion 257 izo hosting aya events yabo mu Burundi. Kaba ari Karibu Night tonight, tukaba twaryohewe kubona aba Diaspora benshi cyane n'abantu baba mu Burundi twateranye twaryoherwa tugasangira twumvira na live music all together. So hariho ama platforms ya Burundi on the map canke best of 257 nkora ndi independent nka posting ifoto canke let's say kubera ubunye ndi mu Burundi nka postinga nk'amafuru yo mu Burundi bayakunze bakashara postinga kandi ibyo bintu biteza imbere Burundi kubera ku ma social media nta ma images meza y'u Burundi ahari so dushaka kwerekana ko hari Burundi ari heza. Heza muri December nkabashaka kugaruka muci nkakora maybe with Yaga Burundi canke Akeza Net nka reportinga mu Congereza kubera ino bavuga ikirundi n'igifaransa ngo dukeneye ku exposinga Uburundi ku bantu bavuga icongereza gusa n'abantu bavuga igiswahili igispanish byo nyene the whole world kumenya ko Uburundi buhari kandi buteye imbere.